Egera sha nyegera mama Junior sihari. Nyegera umvirizo buryohe mama Junior yakusombije. Papa Junior, nimba udashoboye kubaho urugo rwawe n'umugore wawe isezerano, basi tinya Imana yibona byose. Iryo rari ni igiki kandi nzi ko ufise umugore agukunda. Come on, umugore wanje ndamukunda, n'Imana yanje ndayubaha. None ivyo bihuriye n'umunyenga ngomba ndaguhe? Papa Junior, ivyo wibaza ntuzovugezeko. Shaka ureke kwitesha umutwe. Bugiye wibaza ko twese tutazi kuri ndaye wewe. Wibaza ko tabizi twese. Papa Junior, urazi ko ndakubaha. Ndagusavye ntusuye kunyita indaye. Benda kumaze. Kigiye cyana wavyaye, wakivyaye ku giti. Canke wabaye Bikira Maria nawe wavyaranye namwe muyera. Aho ujura ntangaza. Bugi ikintu utazi wewe. Iyo vyaye gitwarire. Buri ndaye muzindi. Simbona ukuntu ndiko ndatumwanya cyane nanje uje ku Nyange Ugura basi tumvikana. Nyange urazi ko ushobora gukorera ikibi ku buryo nawe wenyene uzokwicuza mu buzima bwawe bwose. Nzoshake nicuze, ariko sishaka kuzicuza gukora ibyaha nk'ibyo. Iki cyumba ndagisohoka mariko mu majene yashitse. Nyange ivyo ugize uzovyicuza. Reka basi ntuwamere umwana arasinziriye. Humura mwana, uzokurira mu bibazo, ariko sinzemera kuko urumbona nk'icitegerezo kibi. Nyange Wow. Toka shetani. Ubu rero wamugurukiye ngo ugira unteranye n'umugore wanje. Ukurangirageresha je ubo gusabwa jewe urikuranteranye n'umugore wanje. Ni ubaha n'umugore wanje wewe. Mama Jimmy. Umugore wanzaniye ngaha. Nawe nkeneye. Uravyumva? Sinahora ntahijoro ariko kubwiwe je natasha ijoro. Ndagumenda gutelefona kubera uyu aguma ngerageza ngaha. Nukuri ndakwinginze ndagusavye. Nawe nkeneye ngaha. Urashobora kungerageza je ntubaha n'umugore wanje wewe. Je nukuri mziba. Iki kibazo ntaco nshobora kwihanganira. Ubu nyene atekera ivya bugende. Icyawe cyose kiri ngaha mu nzu gitora umvireho. Ibigeragezo y'ubuzima ntibitume wiheba
byose. Viraho. Mubu ukwemera ivyo nagusavye. Hari ico nagufasha? Hitamo ubuzima bwiza. Canke gupfa nabi. Yego nzopfa nabi, ariko sinzopfa ndi umusambanyi. Ndazi ko iyo nsenga izontabara. Yesu wambambiwe, ni wabanje kubona amakuba mbere yuko aba wakijije tuyabona, ndetse wikoreye amakuba yacu kugira ngo amakuba tuzohora mu buzima ntazoturemere. Mwami wanje ndaremerewe, ndakwinginze umbe hafi, simave ntirimutswa n'umusaraba nikoreje ataruhara nabigizemo. Inkomezi zo kurengera no kudatinya ibitutsi n'agasuzuguro kabatazi ibanga ry'umusaraba nikoreye. Mw'izina rya Yesu ugarutse gukora iki kawa mukobwa?
Utwawe ntiwatwaye. Sinagutekerera ivyawe vyose uragenda. Mviraho utambere ikigaragazo wa mukobwa wawe. Mama Junior, ndakwinginze unyumvirize. Narabuze aho ndara. Naraye hanze yasakoshi y'impuzu barayintwara basuma. Nta kintu na kimwe bansigarije. Ndakwinginze Mama Junior ngirira ikigongo ufasha. Ubu izi mpuzu uri kurabona nambaye nizo sigaranye zonyene. Mbabarira nta kintu na kimwe mfise cyo kugufasha. Nyange, ndakwiyamye. Abanyavyaha haragera igihe Imana ikabibagira. Ushaka kumbera umutwaro wawe wo mu rugo rwanje. Nigiki ntakoze? Hari cyo nakoze Nyange? Ndakwinginze umvireho n'umugabo wanje ntagusange hano. Basi fasha umutwe kuveje no kuri sindafungura. Nyange, mbabarira nta kimwe mfise cyo kugufasha. Aya ni ofisi. Nyarutse ugende. Umugabo wanje ntagusange ngaha. Nyange nyarutse. Genda. Nyarutse ugende. Bibiliya yera ivuga byinshi kandi byose nibitugirira akamaro cyane cyane bigakoranira kutwigisha ibijyanye n'iby'ubuzima tubayemo ndetse n'ubuzima twerekezamo twagenewe na data twese uhoraho Imana yacu. Mu gitabo cyanditswe na Matayo igice cya 16 umurongo wa 24 havuga ngo buno Yesu abwira abigishwa biwe ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Kuri iyi si umwe wese afise umusaraba wiwe ategerezwa kwikorera, ariko mwibuke ko Yesu atamusaraba yari afise hano ku isi, ahubwo yategerezwa kwikorera imisaraba yacu ngo atwereke ko abemeye kumukurikira hari igihe tuzisanga twikorera imisaraba y'abandi kugira ngo dushobore kuronka inkomezi zijabukana yacu muri iyi si itagira impuhwe. Amazina yanje ni Nyange y'Imana Kentia. Uko niko nisanze nikoreye umusaraba atari uwanje kandi uremereye umutima wanje, nkabaho ngwana intambara y'abamvuga n'abamvuma, kandi ku by'ukuri uravye ntaco nakoze cyari gutuma isi nyankurunuka kugeza aho nisanga mu gisagara kitari icanje ntashoboye kwigura utwo kurya two kumfata umutima. What? Sabye, karibu mawuje. Urakoze. Impa pamperse n'akajeki igihombe. Karibu boss. Mabuje, ko mumpaye 200 byonyene. Haraba ku 500. Good. Pamperse sigihombe. Oya uzaraduze ni 5, haragiye ko 500. Naja. Iyi jisi birana reka ntore pamperse gusa. Nta kindi kintu mubona no baca 500 mawuje kugira ngo bihuriremo. Okay, iyi makina bitungura. Okay. Bosi namwe ndabahiki. Bo. Leo nshaka papia mushora ama chukura muni yo jiu umuntu akeneye. Kakire mabuje. Nuri mwari mwagakunze. Akira boss. Murakoze cyane. Oh, merci. Nukuri Yesu agumugisha cyane. Oh. Amen. Nawe boss. Wote murakoze? Namwe murakoze mabuje.
boss kumengo ntimutekanya n'amahoro. Impeta yanje ndayitaye. Muitaye hano? Mabuja. Hari impeta y'umu boss mwamubonye atenga igavuye hano. Ishwi? Aho nigeze mbona. Canke boss amwita handi hantu. Navyanze. Okay, nakonte. Ahubwo Nego. mfashe ikaramu n'ikaratasi. Ndagusigira nimero ya telefone. Nego. Ushobora kubona nagiye. Uza gucomoka. Kandi uzobukoze cyane. Sawa kandi pole sana. Yes. Kumbe ni wowe mwene impeta. Ugomba kugira amapropose abantu dushonje. Mana yanje, urazi ko ntari umusumu. Ndagusabye untawure kuri kino kintu nkoze. Ndabizi uyu musore ntabuze ibihumbi 10 byo kugura iyindi impeta. Reka twe n'umwana wanje turare turi iri joro. Yes, urumva rero jiwe Emeline je narakwikunde cyane. Umukobwa mwiza tuje je ngahora mideni reka twinyweresha nawe uraza gufata agafana mu kanya sivyo je rero umunyamahoro kandi abantu twikubitira akantu ntanzigo tuba duvise. Woshaka kunangira n'abagurisha impeta. Yo, oya, aha hafi. Oya, ntawe noshobora kuronka kweri. Sister. Turabiyometa turaba. Iyi ni pirate. Ariko ndashaka guha nk'ibihumbi 100 gusa. Okay? Pezi impeta yanjye. Oh my god. Reka ndagusase nkani mi, okay? Oya singurisha amabihebye. Sister merci. Eko namwe murakoze gushima. Zanda go desa mine man. Umukobwa nakwije neza. One, two. Come on. Every day you will say, every day put the flavor there with no musani, so no musasi. Come on. You will move that. I'm cash. What? Wa mugabo ati impeta. Yagusigiye nimero siko? Ego. Sawa. Muhamagare ndagusabye. Kubyukuri nari nkeneye amafaranga. Kandi nabona iyo mpeta yovamo nk'ibihumbi 10. Nawe nkuravye ndabona utobora ibihumbi 10 byo kuja kugura iyindi. Niko kwibwira kuja kuyigurisha kugira ngo bamwe ivyo bihumbi 10 bimaze na kabiri. Nyakubaho ndakwinginze ntwifate nabi. Je uyo ngeso ntasanzwe fisi. Ntakubeshe nagiye aho bazidandariza. Nca numva ifise agaciro karenze ako nari niyumvira. Nibuka ukuntu wambereye umwana mwiza undiha ibintu nari nkeneye. Nanibuka n'ukuntu wahangayitse uri kurayirondera. Ndavuga ko nabona gutwara ikintu c'agaciro. Niko kuza ngaha kugira ngo ndabe ko nababona kugira ngo musubirane ibyanyu.
nanje ndabe ko nobabarirwa ngasubira mu isi yanje yo kubira icefuni ca ruguru. Nimba mumbabariye noshobora kugenda. Madame, nukuri urakoze cyane. Sinzi ukuntu no gushimira. Imana ikomezagirire ikongereza imigisha. Iyi mpeta yari ifise urubanza uyu munsi, kandi vy'ukuri nari kuhamara amarira, ariko iragarutse. Urakoze. Ku vy'ukuri n'amafaranga asigaraye. Akira bino 5,000 biraza kugufasha. Murakoze cyane. Urafise telefone? Okay. Naje. Chutora nimero yanje. Uzumamagare. Nukuri nzogushimira bikwiye. Ivyo vyumve ko ndavyemeye. Nzogushimira pe. Butike. Chumumera za nimero naguha azumamagare. Murakoze. Sinakubwiye ko nakeneye kongera kukubona muri aka gace. Ibihe ducamwo ibigeragezo by'ubuzima ntibitume gutsindwa ntunanikwe n'umusaraba. Yesu yarangije byose. Nshuti yanje